Shalom nshuti namwe bakunzi musanzwe mudukurikira hano ku mbuga ngurukana bumenyi ni umunezero kongera kubana namwe muri ca kiganiro muririmbyi n'umucuraranzi kuri mikro muri kumwe na Alebutoy turi kumwe kandi n'umutumire musanzwe mumenyereye reka tumuhe kaze abaramutse kaze mutumire. Murakoze kwikaze ku mazina ni Jean Claude Maniratunga nezerejwe no kongera kuba muri kino kiganiro. Ego murakoze tutatevye reka twinjire mu idonido ry'ikiganiro aho ku bari basanzwe badukurikirana mu kiganiro giheruka aho twarabiye hamwe nyuma yo kubona intumbero y'ingabire z'abaririmbyi n'abacuraranzi ndetse n'abanditsi b'indirimbo n'abarongora abandi mu makoraniro y'abera twarangije umutumira tubwira ko bidakunda ko umuririmbyi umucuraranzi umwanditsi w'indirimbo ko ashobora kuririmba ngo aheshe Imana icubahiro kubw'ingorane y'icaha. Mbega mutumire mwotubwira ni gute iyo ngorane y'icaha igira ingaruka ku byo umuririmbyi canke umucuraranzi akora? Murakoze cyane nkuko twabibonye mu biganiro byatubanzirije dusanga umuririmbyi umucuraranzi umwanditsi umurongozi w'indirimbo abo bose ari abantu bakomoka ku muntu umwe wa mbere. Twarabonye ko Bibiliya arico gitabo kiduhereza kahise kikatubwira ibintu by'ukuri, cyaragerageje kutwereka ingene umuntu wa mbere yabumbwe mu mukungugu n'Imana hanyuma imuhumekeramwo impwemu aba ufise ubugingo. Hanyuma umuntu yaremwe Imana ihejeje kurema ijuru n'isi n'ibiri mu isi byose tubona, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo byose Imana yabona ko ari byiza. Ariko hataciye akanya kanini tubona umwana w'umuntu adashobora kuba ubuhitamwo neza. Imana imushira imbere guhitamwo. Ijambo ry'Imana ritubwira ko Adamu yashize imbere ibiti bibiri, igiti kimwe kimenyekanisha iciza hamwe n'ikibi hamwe n'ikindi giti yemerewe gufungurako. Arabwirwa ko ku giti abujijwe umunsi azokijyako azopfa atakabuza. Tubona Adamu acumura, umwansi amaze gukorogwa yihinduye mu nzoka, hanyuma aca ku mugore aramubwira ngo burya Imana yababwiye ngo ntimujye kuri kino giti. Umugore aravuga ati yego yaratubwiye ko tudakwiye kujya kuri kino giti kuko umunsi twakijya ko tuzopfa. Atoyaye yarababeshe kubera ko izi neza ko umunsi mwo kijyako mwava mumera nkayo mukihweza mukamenya iciza n'ikibi. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko umugore yaciye yakira ku camwa hanyuma arafungura ahereza umugabo, baba baracumuye. Nukuvuga kuva ngaho niho tubona umuntu yonona urutonde rwose Imana yari yatunganije kubw'ingorane y'iki y'icaha. Icaha Adamu na Eva bakoze ni kutumvira Imana. Rero nk'umuntu wa mbere yaserukira abantu bose bazovuka ku isi, nk'umuntu wa mbere amahitamwo yiwe yarafise ingaruka ku bazomukomoka ko bose. Ni ukuvuga ngo icaha Adamu yakoze cabaye icaha gifata urunganwe rwose n'abazovuka hanyuma. Nico gituma inyuma y'igice ca gatatu c'igitabo c'Itanguriro tubona mu bana biwe Kayini yica Abel. Icaha cyamaze gutangura kugaragara mu buryo buboneka. Si ibyo gusa, tubona abantu batangura gupfa. Ubundi bwo Adamu ntiyari sonse gupfa. Hanyuma imyaka iragabanurwa, abantu bamara imyaka myinshi ariko kugenda iragabanurwa bukebuke gushika yaho tubona Imana ikuraho urunganwe rwa mbere, iraruhonye ikoresheje umwuzure, ariko irisigariza Nowa n'uruvyaro rwiwe kubw'umugambi wayo wo kunagura ivyo umuntu yononye. Kugira ngo Imana ishobore kunagura ivyo umuntu yononye ni inkuru yose ya Bibiliya. Rero ngarutse ku kibazo mwari mumbajije
kuba Adamu yashoboye gukora icaha nk'uko yaserukira uruvyaro rwose rwaracumuye. ego uruvyaro rwose rwaracumuye twagomba mutwereka ko mbere ingaruka vyagize ku ngabire z'umuririmbyi n'umucuraranzi. Ndacariko ndaza. Ego ni kuvuga turafise abanditsi batandukanye nka Dawidi, turavye mu gitabo yanditse Zaburi igice ca 51 ku murongo wa 5 aratubwira ngo raba nabumbanywe ukugabitanya mu vyaha niho mama yamvyariye. Dawidi ariko arerekana ko umuvyeyi yamwibarutse, ni kuvuga yavyaye iki? Umunyavyaha. Mu vyaha niho yavukiye. Si nawe wenyene gusa, turabona na Yobu ubwiwe agerageza kwerekana mbega vy'ukuri birakunda ko umuntu yavyawe n'umugore ashobora kuba iyo bagororotse mu maso y'Imana, mu nyonga z'Imana, birakunda ko ashobora kuba uwera, birakunda ko ashobora kuba atunganye. Oya, aho tubibona gitabo ca Yobu igice ca 15 umurongo wa 14. Ni ikibazo abaza, umuntu byoshoboka bite ko aba uwera canke wavyawe n'umugore ko aba umugororotse? Ni ikibazo ariko baza ntibikunda. Ku murongo wa 16 acavuga ngo umuntu aragayitse kandi arashisha kuko ngo agotomera ibigabitanyo nk'amazi. Yobu ubwiwe agerageza kwerekana ko umuntu ari mubi cane kandi adashobora kuba yotungana mu maso y'Imana. Iyo ni ingaruka iri kwigaragara ku muntu ndetse no ku bantu batubangirije. Saho gusa no ku gice ca 25 ku murongo wa 4 aravuga ngo none rero umuntu yoshobora ate kuba umugororotse imbere y'Imana. muri ca gitabo nyene ca Yobu, muri ca gitabo nyene ca Yobu gice ca 25 umurongo wa 4. None rero umuntu yoshobora ate kuba umugororotse imbere y'Imana, canke wavyawe n'umugore yoshobora ate kuba ubutunganye? Raba n'ukwezi ntigufise ugukayangana, n'inyenyeri ntizitunganye mu nyonga zayo. Nkaswe umuntu buntu kandi ari inyo, n'umwana w'umuntu kandi ari umusiba. Yobu ubwiwe aradufasha gutahura ingene umuntu yononekaye. Umuntu buntu ni inyo, umuntu buntu n'umusiba, ni kuvuga ngo yarononekaye mu bice byose bigize umubiri wiwe, ku buryo n'umuntu azomukomoka ko wese azovuka ari umunyavyaha. Ni kuvuga rero hamwe no kutumvira kwa Adamu vyatumye haba kononekara mu bice byose bigize umubiri wiwe, yaba imbere yaba inyuma. Hari abantu bakunda kuvuga ko ngo umwana nk'akarorero avutse ari mutoya yuko vy'ukuri atacaha afise canke akora kubera ko abakiri muto ngo ntabaramenya iciza n'ikibi. Ariko byose by'ijambo ry'Imana ritubwira ritwereka ko n'uruyoya ruvuka rurunyavyaha. Hari n'abandi bakunda gukoresha umugani uvuga ngo umuntu avuka ari mwiza ngo ikibano nico kimuhindura, ariko sivyo vy'ukuri. Tuza kubona umuntu avuka ari umunyavyaha. Hari n'abandi bavuga bati ngo icaha niki? Ni ico umuntu yiyumvira, umuntu akora ico umuntu ashobora kurabisha amaso. Ariko vy'ukuri ivyo byose tuza kubona imbere y'uko umuntu yiyumvira, imbere y'uko umuntu akora, imbere y'uko umuntu agaragaza ikindi kintu cose asanzwe ari umunyavyaha. Ahubwo gukora, kwiyumvira, kuvuga biza kuba kugaragaza kameremere yiwe yononekaye. Okay, umuntu asanzwe ari umunyavyaha. Bifatiye ku kuntu uwakomoka ko nawe yononwe n'icaha. Ego nivyo muri ko muravuga. Ni ego, kuko umuntu wa mbere yononywe n'icaha vyagize ingaruka no kubazo mukomoka ko gushika yaho natwe bw'ubwacu twashikiriwe. Nimba tuko turavuga uno munsi abaririmbyi, tuko turavuga abacuraranzi, tuko turavuga abarongozi b'indirimbo, tuko turavuga abanditsi b'indirimbo, abo bose bavutse ari abanyavyaha. Nuvuga gushika uno munsi umuntu wese akomoka ku mugore yavyawe mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'amaraso, hagati y'umugabo n'umugore, abo bose n'abanyavyaha. Turashobora kwiyumvira yuko turi abanyavyaha ukamenga abo tubona mu ijambo ry'Imana nabo ntibari abanyavyaha, ariko vy'ukuri abatubangirije muri kino gikorwa bose nabo nyene bari abanyavyaha. Turabona sekuruza w'abavuzi b'inanga yitwa Yubal
mwitangura igice ca 4:21 uhita umubona yari umunyavyaha naho Bibiliya imutubwira nka sekuruza. Baratubwira Mose yarariyimvye, Imana iranamubwira kwandika ivyagezwe mu ndirimbo, ariko tubona Mose ari umunyavyaha. Murazi ko ubwiwe yishe umunyagiputa, n'umunyavyaha nahaza gukoreshwa mu mugambi w'agakiza. Debora ubwiwe araririmba, ariko vy'ukuri yari umunyavyaha. Dawidi uwo akunda kuvugwa cane, yanditse amazaburi menshi, uwo yari umunyavyaha. Murazi vyamushikiye kuri muka Uriya hamwe no kwica Uriya ubwiwe, tubona yari umunyavyaha. Sabo gusa yaba babarongozi yagena Yedutuni, Hemani, Asafu, Kenaniya, abo bose tubona barabanyavyaha. Bwari ubuntu gusa bw'Imana bwabatoranije kugira ngo babe ibikoresho mu mugambi w'agakiza, muga ntabwo bari batunganye. Rero tuza kubona ntatwebwe muronganwe gubu n'abarundi bariko baranyumviriza, twese turi abanyavyaha imbere n'inyuma. Nta muntu n'umwe ari kubiri n'icaha, kandi turi munsi y'uburake bw'Imana, turi munsi y'urubanza rw'Imana, turatsindwa. Murakoze. Ego turumva bidasanzwe aho kumbure muko mugerageza kutwagurira ingorane kumbure umuririmbyi canke umucuraranzi canke umwanditsi w'indirimbo, umurongozi w'indirimbo mu makoraniro y'abera bishobora kuba bogira kugira ngo ntibashobore gushikira aho ibyo bakora babikora muri wa mutima wo guhimbara Imana. Mbega none ko tubona ko abo bantu bose bashobora gukora ivyo bikorwa kandi bakabikora neza, ariko kandi ari abanyavyaha, mbega niyihe nyishu y'ico kibazo bafise kugira ngo ivyo bakora bikore muri uwo mutima wo guhimbara Imana vy'ukuri? Murakoze cane, ikibazo ciza cane. Abantu benshi babayeho biyumvira yuko ubwa mbere atari abanyavyaha. Kubwanje kubaho uzi yuko utari umunyavyaha, sinzi jambo nokoresha, kuba warapfuye kabiri canke gatatu. Mugabo utazi kuri umunyavyaha, utazi kuri umunyavyaha warapfuye kabiri canke gatatu, ushobora kuba wavuye kabiri. Nimvugo ngiranye ngo mvye gukoresha, mugabo Bibiliya yo iravyerura yuko umuntu ari kiziga vy'ukuri. Biratahuritse kuba ikiziga kiri ku mpanda bashoboye kugishira mu mva, ntigishobora kumva, ntigishobora kunyiganza n'umutwe, nta na kimwe gishoboye mu majambo make. Ivyo nibwo buzima abantu babayemo. Ibi gusa birashobora kudatahurwa kubera ko tubona umuntu avyibushe, umuntu afise amafaranga, umuntu muremure, tugaca twiyumvira yuko uwo muntu vy'ukuri yavutse ubwa kabiri canke ubuzima bwiwe bwahindutse. Ariko vy'ukuri urashobora kuba uvyibushe, urashobora kuba uvuza gitari neza, urashobora kuba uririmba neza, kandi tugakoma amashi twese, ariko vy'ukuri uri iki? Uri umunyavyaha. Rero mwari mumbajije muti mbega inyishu hariho inyishu y'icaha atari inyishu y'ikindi kintu ico arico cose. Caha mwatangura mutubwira inyishu y'icaha, icaha twita icaha c'inyanduruko canke ego c'inkomoko, c'inyanduruko. No kuvuga ngo c'abatubangirije, c'umuvyeyi wacu wa mbere yagikoze tudahari, muga igihe yagikora yaradutwaye inda, twari muri we, nico gituma ingaruka ziri kuri we zidufata natwe ubwacu. Ego rero umuntu yumvise iyo nkuru akayakira, araronka inyishu y'ikibazo c'ingaruka z'icaha. Ego umuntu yumvise iyo nkuru, ako kandi nibaza ko bariko baradukurikirana nanje ubwanje numva bitangaje, aho hashobora kuba hariho inkuru umuntu ashobora kuba yo kumviriza hanyuma akaronka inyishu y'ikibazo afise nk'icaha. Na cane cane muri no muzingi tuko tuyaga ko w'abaririmbyi n'abacuraranzi, abanditsi b'indirimbo n'abarongozi b'indirimbo mu makoraniro y'abera, kugira ngo ivyo bakora babikore muri uwo mutima wo guhimbara Imana. Muravuze yuko hariho inyishu ifatiye ku nkuru Imana yatangaje, aho uyumva wese wanashaka ngira kumbure na hato bari umuririmbyi canke umucuraranzi canke umwanditsi w'indirimbo canke umurongozi w'indirimbo mu makoraniro y'abera, ayumvise izo ngorane z'icaha ashobora kuba nawe yokira. Mbega mutumire mwodufasha mukaducira ku mayange iyo nkuru numva idasanzwe, aho uyumvise ashobora kwizera hanyuma inyuma yo kuyizera agakira iyo ngorane y'icaha? Murakoze cane.
nagomba ntumirire umuririmbyi iyo bari kwatwumviriza, umucuraranzi iyo bari kwatwumviriza, umwanditsi w'indirimbo iyo bari kwatwumviriza, ndetse n'umurongozi w'indirimbo hamwe n'umuziki mu makoraniro y'abera iyo bari kwatwumviriza. Imbere y'uko mvuga iyo nkuru, by'ukuri ntibitangaje ko umuntu ashobora kuba ari kwakorera muri izo ngabire ugasanga iyo nkuru ntarayumva, ugasanga abayeho yibwira yuko yumvise iyo nkuru ariko atariyo by'ukuri yumvise. Ku bwanje hari ikibazo gikomeye cyane mu gihe umuntu yokwibwira ko iyo nkuru yayumvise, kuko nibyo tubayeho uno munsi. Rero kumbure reka ndayibayagire, hama Imana mu buntu bwayo no mu gutanga ingabire y'agakiza icyo igomba ishobora gushitsa ku ari we wese, ariko kandi iyi nkuru ishobora gufasha n'abandi mu gusuzuma by'ukuri ko ariyo nkuru bumvise yatumye bizera, yatumye bakira ingorane yica. Iyo nkuru niyi: hari Imana imwe rudende, Imana umuremyi w'ijuru n'isi, umuremyi w'ibiriho byose n'umuntu arimwo, umucuraranzi arimwo, umuririmbyi arimwo, umwanditsi w'indirimbo arimwo, umurongozi w'indirimbo arimwo, n'abandi bantu batandukanye mu ngabire zitandukanye bose barimwo. Ariko iyo Mana tuko turavuga ni Imana igororotse, ni Imana kandi yanka icaha, kandi ni Imana igihana. Hanyuma iyo Mana tuza kubona mu rukundo rwayo irema umwana w'umuntu, hanyuma umwana w'umuntu ashigwa imbere guhitamo. Twabibonye yuko Adamu atahisemwo neza, ntiyumviye Imana, yaragararije Imana. Amaze kugarariza Imana harabaye gutandukana n'Imana. Ni ukuvuga amaze gutandukana n'Imana abayeho yigenga, abayeho yirongora. Nibwo buzima Adamu arimwo n'uruvyaro rwiwe rwose kuva igihe yabereyeho gushika uyu munsi n'abari ko bavuka, no munsi n'abazovuka ejo. Kubw'ivyo Adamu ntashobora kumenya intumbero, ntashobora kumenya imigabo, imigambi Imana ifise ku buzima bwiwe. Kubera iki? Ngorane y'icaha. Ntashobora kumenya ingene ashobora gukoresha ingabire yiwe yahawe n'Imana, ntashobora kumenya ingene Imana yagenye ingabire yose ingene ikwiye gukoreshwa, kubera ko ingorane ni imwe n'umunyavyaha. Bivuga ngo umuntu ari ahantu yugaranye, umuntu ni umunyavyaha, umuntu ariho adashoboye no kwikiza ubwiwe, ntanazi yuko yanapfuye, abayeho yikubita agakiriza akibaza yuko ari mukuri, ariko vy'ukuri ari munsi y'uburake bw'Imana, urubanza rw'Imana ruri kuri we. Ntiyidegemvya, araboshwe. Aho hantu yugaraniwe haserukira ivyo vyaha byose vyama bigaragara dukora, vyama bigaragara aba artiste, abaririmbyi, abacuranzi, abanditsi bakora, mu kwerekana ko abaririmbyi, abacuranzi, abanditsi, abarongozi bononekaye. Raba igihe baba bariko bararongora indirimbo, dufata ko umurongozi w'indirimbo niwe ashaka yuko aboneka, igihe tuzi umengo niwe tubona, niwe akeneye guhabwa icubahiro igihe ariko ararongora ikorani, igihe ariko araririmba niwe ashaka kwakira icubahiro, amashimwe agomba kuba yiwe. N'igihe ahejeje kuririmba batamuhezagiye yumva ko ata kintu cakoretse. Iyo bamwatse mikrofone biragaragaza mwene Adamu icari w'umuririmbyi, umucuraranzi. Raba abacuraranzi ingene bitiranya uwo bakwiye guhesha icubahiro. Usanga hamwe bariko bahesha icubahiro Imana, hari nabo bagahesha Imana ikitari Imana. Kubwanje iyo n'ingorane y'icaha, babayeho bahushagirika, batazi neza uwo babwirizwa kubera iki? Icaha. Kandi barashobora kukwemeza neza, bakakubwira yuko ivyo bariko barakora tangorane. Kubera iki? Baracaboshwe, baracugaranye. Rero umuntu akiri aho hantu bivuye ku Mana, mu rukundo rwayo ruhebuje irungika umwana wayo w'ikinege kugira ngo aze gupfa urupfu rwo kumusaraba. Tubona Kristo aza, hanyuma yambara umubiri, abana n'abantu, hanyuma araja kumusaraba, ashigwa mu mva, hanyuma arazuka. Nyuma yo kuzuka yireka abigishwa,
hanyuma asubira kwa data. Icari kimuzanye cari iki? Kwari kugira ngo apfire umunyavyaha, apfire abantu bose bakomoka kuri Adamu atumviye Imana, kugira ngo ashobore kubatsindanishiriza, ashobore kubakiza urupfu, urubanza rw'ibihe bidashira. Rero biciye muri Kristo Yesu niho honyene umuntu ashobora gukira urubanza n'uburake vy'Imana. Ni ukuvuga rero Imana imaze kuba ibikora, yabikoze ku buntu. Tubaye ahantu mu Burundi womenga twokwigeragereza kugira ngo vy'ukuri dutsindanishirizwe, womenga hari ivyo twokora. Hari n'abahora bavuga bati ngo jewe ngo nakijijwe kubw'indirimbo. Vy'ukuri indirimbo ntizishobora gukiza umuntu, canke ngo umuziki ahubwo kirashobora kuba cabaye igikoresho Imana ikoresha kugira ngo uze aho ikeneye ko wumva ico wabwirizwa kumva kugira ngo wizere. Vy'ukuri tuza kubona umuririmbyi n'umucuraranzi badashobora kuba abantu bahimbara Imana batabanje kuzugwa. Rero Imana yabikoze ku buntu. Twabonye ko umuntu aba ari kiziga, niho abaririmbyi bose bari nibiziga, abacuraranzi nibiziga, abarongozi nibiziga, abo bose niho bari nibumva. Imana kugeza abarongozi b'indirimbo mu makoraniro y'abera canke barongora umuziki, abo bose bazirya ngabire tumaze iminsi tuvuga, abo bose bari mu muzingi w'abantu bari ahantu bugaranye. Kurya Abisirayeli Mose yagiye guseruka kugira ngo ashobore kubabera umucunguzi, nk'ikigereranyo ca Kristo azoza, niko tubona Kristo aseruka ku banyamuziki kugira ngo bashobore kugira nte gukizwa, ariko nta ruhara rw'umuntu rubamwo. Hanyuma Imana imaze kubikora uko, yarashizeho ico no kwita umuryango twokwita wo kwizera, aho umuririmbyi, umucuraranzi, umwanditsi w'indirimbo, abarongozi b'indirimbo mu makoraniro y'abera bumvise iyo nkuru, bakamenya ko hari Imana imwe rudende, Imana umuremyi w'isi n'ijuru yabaremye kandi ifise intumbero ku buzima bwabo. Hanyuma bakamenya ko hari abanyavyaha badashobora kumenya iyo ntumbero, badashobora kumenya n'ingene bashobora kubikora neza, bakamenya kandi ko badashobora kwikiza, ariko bakwitegereza umusaraba, bakwitegereza igikorwa gitangaje cabereye ku musaraba, bakavuga ati none vy'ukuri ninde yonkiza, ninde yonkura muri kano kaga, aho ataka, aho yambaza nk'uko Pawulo abivuga, akaba kwambaza ati ndakeneye umukiza, ndakeneye umwami aza mu buzima bwanje. Inzira yo kwizera ni Imana yashizeho kugira ngo abariko baratwumviza n'ubu nibumva ino nkuru bumve yuko hariho Imana yarungise umwana wayo kinege kugira ngo ibakurure, ibagobotore mu vyaha. Ubu tuko turavugana hari ivyaha bazi ubwabo bariko bakora, hari n'ivyo bariko bagerageza ubwo bagomba kwitsindanishiriza, bagomba ko babiheba, ariko vyaranse. Ndabamenyesha, ndabatangariza ngo nta wundi ashoboye kubagobotora aho bari, ni Kristo wenyene. Jambo ry'Imana ritubwira ngo nta yindi nzira twahawe, nta n'irindi zina twahawe abantu bari mw'isi dukwiye gukirizwamo uretse inzira ya Yesu Kristo, uretse izina rya Yesu Kristo. Ni ukuvuga rero ko bariko baratwumviriza birabasaba ko bizera. Bizera iki? Bizera inkuru nziza, bizera ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwahe? Nubwo mpejeje kuvuga, kuko uno munsi turi ahantu bo kwibaza yuko hari ubutumwa bumvise bakaca bitiranya inkuru nziza, ubutumwa bwiza, ubutumwa bwo butari bwo, ubutumwa budatsindagira Kristo, butavuga Kristo, budatebera Kristo, si ubutumwa bwiza. Ntashobora gukira, ntashobora kuba gukira hatabaye guca muri Kristo Yesu. Murakoze cyane. Turumva kumbure muri ko muragerageza gutanga umuco w'ico umuririmbyi, umucuraranzi, umwanditsi w'indirimbo nk'inyishu ku kibazo ciwe cicaha, n'abandi bantu bose kumbure twakomotse ku muvyeyi wacu wa mbere, aho kubw'icaha yakoze cabaye inyanduruko y'icaha cacu, aho biciye mu kumva iyo nkuru nziza, iyo nkuru nziza y'ico Kristo, y'ico Imana yakoze muri Kristo, vy'ukuri no kuyizera dushobora kuba twokira. Reka tubashimire cyane mutumire. Murakoze. Kumbure abariko baratwumviriza murashobora kugira ico mubabwiye mu kurangiza, na cyane cyane mu no muzingi w'abaririmbyi n'abacuraranzi, abanditsi b'indirimbo,
n'abarongozi b'indirimbo mu makoraniro y'abera kugira ngo kumbure mugire ico mubatekereye mu kurangiza. murakoze cyane. Mu kurangiza nobwira abanyamuziki nk'uko nanje ndiwe by'ukuri gusuzuma ibintu bibiri. Hari ibintu bibiri bakwiye gusuzuma. Icambere bakwiye gusuzuma yuko bumvise ubutumwa bwiza bwo mu Burundi, mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi hatandukanye havugwa ubutumwa bwinshi butandukanye, ariko si ubutumwa bwose buvuga Kristo. Hari ubutumwa bw'umugisha, hari ubutumwa bwo gucakira, hari ubutumwa bw'amaviza, hari ubutumwa bw'ibintu bisigabwenge, ibintu vy'imwemu, dutera tuja imbere, turabanyamugisha, ntitugwara ingwara n'akanyoma. Hari ubutumwa bw'ibikorwa vyiza aho tugerageza gukora kugira ngo tuzobe mw'ijuru, inzu zacu ntizirasakagwa. Hari ubutumwa nyene budutera intege kugira ngo twezwe. Hari ubutumwa bugomba ko tumera nka Mose yari umunyavyaha, tumera nka Dawidi yari umunyavyaha. Hari ubutumwa bwinshi bw'amabwigishwa mu makoraniro, ariko vy'ukuri ntabwo ari ubutumwa bwiza buhesha uwo bwumva gukira no kuronka ya nyishu y'icaha. Ubutumwa bwonyene bushobora gutuma haba inyishu nk'ingorane ku muntu afise icaha ni ubutumwa buvuga Kristo bwonyene. Ni ukuvuga rero bagenzanje basuzume ko bumvise ubutumwa bwiza bwa Kristo, basuzume ko aribwo butumwa bumvise. Ko biroroshe gushobora kumara imyaka 10-15 uriko uvuza instrument, uvuza neza tukwemera, uririmba neza tukwemera, urongora neza tukwemera, mugabo vy'ukuri utarizera, utaravuka ubwa kabiri. Ica kabiri basuzume rero ko bumvise ubutumwa bwiza hanyuma bakabwakira. Paulo arabivuga neza muco yandikiye Abaroma igice c'10 umurongo wa 17, avuga ngo nuko kwizera kuva ku kumva no kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Ni ukuvuga ngo umuntu avuga ko yizeye igihe aba yumvise hanyuma kumva iki ubutumwa bwiza ariryo jambo rya Kristo. Rero abanyamuziki bagenzanje basuzume ko bumvise ubutumwa bwiza bwo kandi ko babwakiriye, kuko turi ahantu mengo kuvukira mu muryango ukijijwe bica bituma ukizwa. Ushobora kuba ukorera mu ngabire, waciye muri Sunday school, muri korara, muno musuka ukorera muri zo ngabire, ukaca bibaza ko wakijijwe kubera uri mu muzingi w'abizera, bakaba baranakwizera ku ngabire yawe. Hari n'abandi biyumvira ko gusubiramwo ajyamajambo umwami Yesu ndakwakiriye ko umuntu acakizwa. Hari n'abandi biyumvira ko kubatizwa mu mazi menshi canke make ko arivyo vyatumye babatizwa. Ni ukuri ndabisubiramwo, tuvuka ubwa kabiri twumvise ubutumwa bwiza bwonyene bwa Yesu Kristo, hanyuma Imana ikatugirira ubuntu, ikatuvyara ubwa kabiri, hanyuma tukaba bana b'Imana by'ukuri tuvyawe n'iki n'ubutumwa bwiza. Murakoze cyane, reka tubashimire. Tubashimire ku bw'ino ntererano mushoboye kuduha, dushimira kandi n'abariko baradukurikirana. Kumbure tuzosubira mu kindi kiganiro tugerageza kwagura ivyo mwagiye muracako bishobora gufasha umuririmbyi, umucuraranzi, umwanditsi w'indirimbo n'umurongozi w'indirimbo mu makoraniro y'abera. Naho butaha.